Yes, numubabaro udasanzwe ku bakunzi ba entertainment cyangwa se abantu basanzwe bakurikirana umuziki w'u Burundi cyangwa se abantu basanzwe bakurikirana filme ndundi cyangwa se bari mu Burundi cyangwa se bari mu mahanga. Numubabaro udasanzwe aho novuga yuko hari ama media amwamwe asigaye atangaza inkuru ataho zifata. Ugerageje kuraba rero hari inkuru ihejeje kuboneka mu kanya gatoya imbere y'isaha zibiri aho ico kinyamakuru kizwi nka Buja Vibes TV cyashoboye gutangaza inkuru aho cavuga yuko umwigeme asanzwe azwi ku izina rya Alvella yamenyekanye mu mafilmi agenda atandukanye cyangwa se mu maseason agenda atandukanye yakunzwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho yashiye gutangaza ko Alvella yitavye Imana, aho bakoze ikiganiro bavuga ati rest in peace Alvella Muhimpundu. Ni Alvella kandi asanzwe ari no presenter kuri TV online nawe nyene. Ayo makuru rero na makuru yashoboye gutangaza abantu benshi na makuru atakiriwe neza ku bafana bamwe basanze bakurikirana uwo mwigeme azi ku izina rya Alvella. Ugerageje kuraba amakomanteri amwe na makomanteri asa nkaho aboneka ko batigeze bishimira iyo nkuru yaciye kuri ico kinyamakuru, aho ubona yuko umwigeme azi ku izina rya Fanny Lavine nawe nyene asanzwe ari umukinyi wa filmi akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yashoboye kubeshuza iyo nkuru, aho yanditse avuga ati ndiyamirije kandi ndateye ivyatsi ivyaduka byiyita ibinyamakuru bititaho agateka k'umuntu. Woba uri umunyamakuru wahe urazwa ishinga no gusambura imitima y'abene gihugu, aho yaceshira ko point d'interrogation ico bita akabaza. Arabandanya ati Alvella aliho ni muzima, abariko bararira ni mutekane muhumure. Alvella nawe umwasi agucira icobo, Imana ikagucira icanzo. Uzobaho wongere ubeho kugeza igihe ubuzima bwakuzaniye kw'iyisi burangiye. Nukuri mw'abantu mwe razwa ishinga no kubaka imitima y'abantu mwoye kuyisambura. Ugerageje kuraba ugiye kuri page ya Alvella Muhimbare urabona ko nawe yagize icyo avuga kuri abo bantu bashatse gucafuza izina agiwe, aho yanditse post avuga ati ibi bintu birababaje, biteye n'agahinda kwica umuntu akiri muzima. Aya makuru ntabwo ari ukuri, nukuri muhumure, nta kibazo na kimwe mfise kandi ndakomeye, nta n'umutwe umeneka. Abantu mwese mwakiriye aya makuru n'ay'ububeshi, sinzopfa gupfa ariko nzopfira igihe Imana yangeneye. Gusa birababaje kwica umuntu abona, nibwo numvise uburyo bibabaje kwakira amakuru nkayo. Ndabuze n'ikintu mvuga, aho ubona yuko nawe ubwiwe vyamurenze, yabuze ikintu abwira abafanzi biwe. Ariko reka ndakubwire yuko ari ibintu bibabaje kukwica ukiri muzima, kuko ivyo dukora tuzobyishurira ahanyene. Nk'uwakoze iyi nkuru yiyumviriye ku bavyeyi, abavukanyi, abakunzi ba Alvella uko tuza kwakira iyi nkuru, aho yaciye arangiza na point d'interrogation ico bita kabaza mu Kirundi, aho yaciye aheraheza avuga ati emwe uwapfuye yarihuse, turarambye ngo tubone akumiro kwizi rezo sosio. Bakunzi ba Mijo Talent TV, nagirenda guha umuco ku makuru cyangwa se kubiriko biravugwa ku mwigeme azi ku izina rya Alvella asanzwe ari umukinyi wa filmi akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi eka no hanze y'igihugu. Reka ndagusomere amwe mu makomanteri y'abatigeze bishimira iyo nkuru yavuye kuri ico kinyamakuru, aho benshi ubona ko bateye ivyatsi iyo nkuru.
Komantere ya mbere iravuga ati Imana ibababarire nukuri ivyo binyamakuru bikwiye guhanwa irambire mukobwa wa Yesu birababaje Yesu abababarire cyane ntibazosubira vrema uragize neza guhumuriza imitima ya benshi jewe sinari navyemeye kabisa ni hatari kandi si vyiza canke usange ni filme nk'uyu nimwo murondera agafungwa uyo mwana w'umukobwa turakwikundira aririmba neza ivyubaka imitima yacu Imana imuhe kuramba cyane umwasi agucire icobo Imana ikagucira icyanzu. N'amakomanteri yashoboye kubandanya aho ubona yuko nka bose bandika bafise agashavu aho ubona yuko batigeze bishimira iyo nkuru yatangaje nico kinyamakuru ugerageje kuraba harabavuze ati kurondera views gusa iyi nzara ntaco itazokoza abantu n'ibindi biri inyuma nukuri harivuga naziba naherewe ndabura n'ijambo mvuga gusa ico nizera ni kimwe nuko ntazopfa gupfa ahubwo nzopfira igihe cyanyaco Imana yanteguriye. Bakunzi ba Mijo Talent TV novuga yuko hari ama media amamwe agenda akora ibintu novuga yuko abafans batagenda bishimira na gatoya abona yuko banditse ati ishafani nukuri ubuho abantu bubu babura kuja kudandaza amashu bagakreya ama channel ya YouTube batagira ibikorwa bagomba kumenyekanisha baragowe nimba bipfuza ama views biciye mu guhamba abakiriho nukuri nibara ariko iyo abantu bahaze barondera uwo baturira ko umube ariko sinovuga ko uwanditse ko Alvella yapfuye ntiyatuze umube ahubwo novuga ko yatuze amangati kuko nta kuntu wo kwica umuntu akiri muzima. Imana ishimwe baho wongere ubeho mwibuke kuwabikoze atazorambora kwisi ivyo mu Burundi no mu Rwanda biraharawe kuvyamamare na kamikazi barabikoze. Yo mana nkibona foto gusa amarira yaciye azame ndasomye hejuru numvise ituze uwabikoze wese yitegurire agiye kubura umwe mu bakunzi biwe kandi azobabara. Reka ndabasomere komanteri ya nyuma aho yavuze ati birababaje cyane abantu bironderera amavyuzi mu buryo butandukanye ingendo kubabikora yohinduka kuko ituma nejo batakaza icizere gutyo mu byo bashize ko wiyubaha atabaha j'aime commentaire n'amapartage kumvo zo gutinya ababona ko akurikirana abanyakinyoma. Bakunzi ba Mijo Talent TV yari Mr Radio kuri mikro ya Mijo Talent TV ariko ndagije iyi nkuru ndakubwira ati iyo nkuru kuri Alvella ni y'ububeshi uno mwanya tuvugana Alvella ni muzima Alvella arakomeye aho wabonye yuko vyatangajwe n'inshuti ziwe za hafi nka Fanny Lavine mugenzi wiwe nawe nyene asanzwe akina filmi ngaha mu gihugu cacu ucu Burundi. Reka ndagushimira kurikiranye iyi video ntibagire kugira subscribe kuri Mijo Talent TV ntibagire kugira please bikorera cyo bitwaye kuko nimwe boss nimwe dukorera mudahari ntaco twokora wowe bikoze big up sara wotarabikora bikore right now. We love you so much dusubire ubutaha ciao ciao yani Mr Radio kuri mikro ya Mijo Talent TV. We love you so much.